Umuntu wese uzokumva ariko arakubwira ngo ngwino ngo ndakwereke ngo ukuntu ushobora kuronka ngo amafaranga menshi kandi vyihuta, uwo muntu uzokwiruke kure cyane gose. Ndasubiramwo, umuntu azokubwira ngo ngwino ndakwereke ngo ukuntu ushobora kuronka ngo amafaranga menshi mu buryo bwihuta n'ingoga na n'ingoga, uwo muntu azoba ariko arakubesha, uwo muntu azoba ashaka kukwiba. Uno munsi ngomba ndakubwire ibanga rimwe, reka ndaguhe ikaze. Jewe nitwa Jeff Havyarimana, hanyuma kora subscribe ngaha ku ziko kugira ngo uzohore uronka amabanga menshi ashobora kugufasha mu buzima busanzwe, ashobora kugufasha kugira ngo ushobore gukura, ashobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe, ivyiyumviro vyiza bishobora kugufasha kugira ngo ushobore gushika aho wifuza gushika mu buzima bwawe. Nkaba ndagwaye ikaze, reka rero umpe akanya gatoyi nkuko vyitwa ku ziko ngaha, ukwega agatebe uze wicare, uze tuganire kugira ngo ushobore kumva kino kintu naco. Ndizera neza yuko ari ikintu coshobora kugufasha, ndizera neza yuko ari ikintu coshobora kuzigama ubutunzi bwawe, kuko abantu benshi cyane bama bibwe muri buno buryo. Akumva yuko agiye kuronka amafaranga menshi, ico ni cyambere. Akumva yuko ayo mafaranga menshi azoyaronka n'ingoga rapidement, ubwo n'uburyo bwa kabiri. Nagomba ndakubwire kino kintu, kandi kino kintu sindakubeshe. Uzobaze n'abantu bose babaho bagiye barashika ku butunzi, uzobaze n'abandi bantu bagiye barashika ahantu mu buzima bwabo, nta kintu na kimwe ushobora kuronka n'ingoga cihuta kuri ino si. Na cyane cyane kuvyerekeye ubutunzi, ibintu vyose bibaho, ibintu byose wibaza, umuntu arabikorera hanyuma akabironka. Hanyuma iyo uri kurakora, iyo utanguye gukora, ibintu biza buke buke, ugasanga washitse mbere n'ahantu ushobora kwibaza ati burya ubu ni jewe nshobora kuba nashitse ngaha hantu, ariko nta kintu na kimwe gishobora kuza n'ingoga. Reka tuvuge ku butunzi, reka tuvuge yuko ushaka gushika ku miliyoni 10. Okay, ushaka gushika ku miliyoni 10, ushaka kuronka imiliyoni 10 mu buzima bwawe, niho uzokumva yuko umeze neza, niho uzokumva yuko ushaka kuba ufise amafaranga ashobora kugufasha mu buzima bwawe, canke standard y'ubuzima wifuza gushika. Uravuga yuko uronse imiliyoni 10 vyo bari vyiza, ushobora kuba uri ahantu wifuza. Tuvuge yuko ushaka kuronka izo miliyoni 10, tuvuge yuko wifuza gushika kuri izo miliyoni 10. Reka tuvuge yuko wahisemwo, n'akarorero gatoyi, wahisemwo kozi w'umuntu, wahisemwo kuba umu-employé. Hanyuma dufate yuko ku kwezi uhembwa umuriyoni umwe. Uravyumva, ku kwezi uhembwa umuriyoni umwe, ariko naho wowe uhembwa umuriyoni umwe, si kuvuga yuko à la fin du mois uwo muriyoni uzoba ufise. Kumbure urashobora kuronka uwo muriyoni ukishuramwo nk'inzu y'ibihumbi 200, hanyuma ukishuramwo ivyo kurya vy'ibihumbi 200, ukishuramwo abakozi. Kumbure urashobora kuba ufise umukozi w'ibihumbi 100, nukuvuga yuko ngaho maze gukoresha ibihumbi 500. Nukuvuga yuko yandi asigaye ibihumbi 500 urashobora gutangamwo ayandi, ugasigaramwo n'imiburiburi ibihumbi 250. Ibihumbi 200 nivyo 250 nivyo wabitse ku kwezi. Nukuvuga yuko mu mezi 10 uzoba ushitse kuki, uzoba ushitse ku miliyoni 2,500. Nukuvuga uzoshika ku miliyoni 2,500 niwagenda urabika ibihumbi 250 ku kwezi. Vyumvikana yuko kugira ngo ushobore gushika ku miliyoni 10 hakenewe amezi 40. Amezi 40 ni hafi imyaka 4. Uravyumva, amezi 40 imyaka hafi 4, imyaka 3 n'ibindi bintu. Nukuvuga muravyumva yuko kugira ngo ushobore gushika kuri za miliyoni 10, kugira ngo ushobore gushika kuri cya cyumviro cya, kuri ya objectif yawe wifuza gushikako, uravyumva yuko ari urugendo rurerure, ari urugendo rusaba umwanya, ari urugendo rusaba igihe. Si urugendo ruto, ni urugendo runini. Imyaka 3 ukaguma wakipinze kwa kundi nyene. Aho rero n'igihe usaba Imana ukavuga ati inzu ntiziduge, ivyo kurya ntibiduge. Iyo hagiyemwo inzu zikaduga canke ivyo kurya bikaduga, uravyumva yuko hari ibintu bica bihinduka. Hari igihe udashobora kumbure urashobora kuba umwaka uheze washoboye gusevinga 250,000, hanyuma ariko mu mwaka ukurikira
bihindutse gato ugasanga transport yaduze cyangwa ugasanga essence yaduze cyangwa ugasanga ibyo kurya vyaduze, uravyumva yuko amaparametre aca ahinduka. Ariko reka tuvuge yuko basi ayo mafaranga muri iyo myaka 3 n'igice azoguma kwa kundi nyene, ni ukuvuga yuko muri iyo myaka 3 n'igice uzokwama usevinga ibihumbi majana abiri na mirongo itanu, hama mu myaka 3 n'igice ugashika kuri za miliyoni 10 zawe, ugashika hahandi wifuza gushika. Muravyumva yuko biba vyafashe igihe gitari gito kugira ngo umuntu ashobore konstituwa itunga ry'imiliyoni 10. Muravyumva yuko biba vyafashe igihe kitari gito. Aba bantu rero kenshi bakunda kutubwira ngo ngwino ngo ndakwereka ukuntu ushobora kuronka amafaranga menshi mu mwanya mutoyi n'ingoga. Aba bantu kenshi usanga ari abasuma, usanga bashaka kukwiba. Igituma bashaka kukwiba ni icahe? Kenshi bazokubwira ngo mbere ngo urashobora kuyaronka ayo mafaranga cyangwa urashobora kuyaronka wicaye atana kimwe uriko urakora. Umva ndakubwire ikintu kimwe, nta kintu na kimwe ngaha kwisi ushobora kuronka wicaye. Nta kintu na kimwe ushobora kuronka wicaye udahagurutse ngo ufightinge, udahagurutse ngo ukure amaboko mu mpuzu ushobore gukora hanyuma ushobore kuronka amafaranga bijanye n'icyuya uzoba wabizi. Uno munsi ndaraba ugwaruka rwo muri Afrika rwinshi rukantera ikigongo vy'ukuri. Benshi bashaka kurya batakoze, benshi bashaka kwicara gusa hanyuma baronka ivyo kurya, benshi bashaka kuronka ubutunzi ariko atana kimwe bakoze, bicaye ariko araca inzara, afise inzara ndende, abe yambaye neza, aboneke neza, ariko aratembera, ariko aranywa inzoga, ariko kumwirigana n'abagenzi, yame yifotoza ifoto asa neza, ameze neza, ntagire struggle nimwe, ntafunise effort nimwe, hanyuma akaba yiteze yuko à la fin azotunga. Aba bantu baba bafise mindset ibimeze gutya rero, abantu baba bafise ubwenge bwa bumeze gutya rero, rushikwa manipira cyane gose, kuko aba yibaza yuko agiye kuronka amafaranga atari ko arakora, abagiye kuronka amafaranga yicaye. Muravyumva yuko agiye kuronka amafaranga yicaye we biramworohereza kubera yamenyereye kwicara deje, yamaze kwishiramwe mu buzima bwiwe yuko ashobora kubironka yicaye atakibazo. Birateranye ubwoba cyane gose, birateranye ubwoba cyane gose. Ngo gasanga bene wacu, bashiki bacu baricaye nta na kimwe bariko barakora, umengo hariho umuntu azuza kubasova mu buzima bwabo, umengo hariho umuntu azuza kubafata akaboko kugira ngo abashikane kuri bwa butunzi bwabo za ndoto zabo bifuza gushikako. Ugasanga uricariye, uramahoro menshi, ugasanga nta na kimwe uriko urakora, ugasanga nta na kimwe uriko uriyumvira, ugasanga uraho tu, byose wabehebeye Imana. Nagomba ndakubwira ikintu kimwe, nta kintu na kimwe naho uba wiyumvira iyo Mana, nta kintu na kimwe ushobora kuronka udakoze, kandi ivyo uzoronka vyose hazoca umwanya kugira ngo uzoshobore gukonstituwa ubutunzi wifuza gushika ko mu buzima bwawe, hazoca umwanya uriko urabirondera. Nta butunzi buza so easily, nta mafaranga ashobora kuza rapidement abaho. Reka ndakubwira ikintu kimwe, kugira ngo ushobore kuronka amafaranga yihuta, hariho umuntu yavuze ati nk'ubu uzanye umuriyaridi ukawumpa ukambwira ati nzohenda kungukira amafaranga ku kwezi, nzohenda kungukira amafaranga ku mwaka, egome ku mwaka ushobora kuronka kumbure imiliyoni 100 ku mwaka. Watanze umuriyaridi urashobora kuronka imiliyoni 100 z'amarundi, asanga watanze emiliyoni y'amayero urashobora kuronka ibihumbi 50 vy'amayero, cyangwa asanga watanze ibihumbi emiliyoni $50 urashobora kuronka ibihumbi 50 vy'amadolari. None ndakubaza ikibazo kimwe, kugira ngo ushobore kuzova aho uri muri ubwo buzima urimwo uno munsi, ushobore kuronka wa miliyoni w'amadolari, ushobore kuronka wa miliyoni w'amayero, ushobore kuronka wa miliyaridi w'amafaranga y'amarundi, cyangwa wa miliyaridi w'amafaranga y'amanyarwanda, cyangwa wa miliyaridi w'amafaranga y'amashiringi, azoba ari ryaho. Urumva yuko ari urugendo rurerure kugira ngo ushobore kuyaronka, urumva yuko bisaba umwanya. Rero nawe wari kuba waramaze gutangura kugira ngo witegurire kuzoshika kuri urwo rugero.
wari kuba waramaze gutangura kera cyane gose, wari kuba waramaze kugenda ugeze kure cyane gose. Ariko uno munsi raba aho uri, uriyicariye urindiriye yuko hari umuntu azagufata ukuboko agushize kuri za ndoto zawe, urindiriye yuko hari umuntu azagufata ukuboko kugira ngo agutware gushika ahandi wifuza gushika mu buzima bwawe. C'est impossible, ntibishoboka na gatoya, ntibishoboka na gatoya, I'm telling you. Ntibishoboka na gatoya. Ni papa wawe, ni mama wawe, ni abo muvukana, nta muntu numwe ashobora kugushikana ku ndoto zawe atari wowe nyene utegereje guhaguruka, hanyuma ugaharanira icyo wifuza, ugakora, ugakura amaboko mu mpuzu, ugakora, hanyuma ugashobora gushika kuri vya bindi wifuza. So cyari ikintu nashaka kubwira. Ni wumva umuntu ariko arakubwira ngo ushaka kuronka amafaranga menshi mu mwanya mutoyi wicaye atana kimwe uriko urakora, canke uriko urakora akantu gatoyi, uwo muntu azoba agomba kukwiba. Uwo muntu azoba agomba kukwiba. Uwo muntu ndabisubiyemo, azoba agomba kukwiba ubutunzi bwawe, azoba agomba kukwiba imbuto zawe, kuko amafaranga twarabonye yuko ari imbuto zikomeye cyane. Iyo uziteye mu murima mwiza ushobora kungukamo imbuto nyinshi, cyangwa ushobora kungukamo amafaranga menshi. So God bless you. Let me see you in next video. Ndiza neza yuko ivyo twako turavuga wavyumvise, ndiza neza yuko ivyo twako turavuga iri kosa utazosubira kurikora mu buzima bwawe, kandi ibi bintu bigufashije kugira ngo ushobore gushika ku butunzi bwawe, kugira ngo ntiwibwe ubutunzi bwawe, kugira ngo ntiwibwe amafaranga warondeye umwanya n'umwanya, kugira ngo ntiwibwe amafaranga warondeye imyaka n'imyaka, ari ugasanga urayahaye umuntu hama ciye yakwiba. Hama yumvire gato ubutakaje wa mwanya, ubutakaje ya myaka, ubutakaje cacuye wayabirana kugira ngo ushobore kuyashikako, ubutakaje ibintu byinshi cyane gose. Nico gituma rero iyo umuntu afise amafaranga mu mufuko ari ikintu gikomeye cyane gose, kugira ngo uyakure mu mufuko uyahereze umuntu, wategerezwa kwiyumvira kabiri, wategerezwa kwiyumvira gatanu kugira ngo ushobore kuyasokora. So God bless you. Let me see you in next video. See you next time.